Numunezero gusura kuba namwese bakunze ibiganiro bya HTV ndabaramukije ndabaye kandi nikaze mu kiganiro c'intahe ni kiganiro tuvuga ivyo umwami Yesu yakoze mu buzima bw'umuntu uko umuntu wa kera yahindutse akaba umuntu mushasha yizigiye Imana akorera Imana akunda Imana ivyo navyo ntandi biva kumwakira nka Yesu n'umwami n'umukiza hanyuma agaheza akamwemera kinjira mu buzima bwiwe akabuganza ivyiwe vyose mu vyakora vyose. Uno musi rero dufise inahe idasanzwe, dufise inahe y'umukozi w'Imana nawe sundi ni Pasteur Ciza, nawe araza kutubwira uko umwami Yesu yamugiriye neza, ingene yamwiyeretse, uko ngene yamutabaye mu bihe bimwe bigize ubuzima bwiwe ndetse n'ivyo ariko aramukoresha uno musi. Tumuhe ikaze. Murakoze cyane gusura kandi kumpa akaryo keza ko ngo tuganire tunasangira intahe yanje. Ego murakoze cyane ko namwemeye kudushingira intahe mukatubwira ivyo umwami Yesu yabakoreye. Ego Pasteur Ciza akaba atamuzi ninde, mbega yakuze gute? Yakuze azi Yesu canke yakuze ivya Yesu yavyumvise akuze? Jewe navukiye muri iki gisagara ca Bujumbura. Ubundi uko nakuze nta gicapo mfise ca papa. Nta gicapo mfise ca papa, nakuze ndi mu muryango wa mama. Uganyuma bambwira yuko twabonanye na papa nari mfise imyaka 2. Papa ararwara asubira iwabo kwivuza. Ubundi papa no muri Grèce. Asubira iwabo kwivuza. Bon, ntivyakunze yuko akira. Bambwiye yuko mfise imyaka 4 niho papa yitaba Imana. So nakuriye mu muryango wa mama. Narerewe mu muryango wa mama. Egome ntivyari vyoroshe ni kimwe mu bigize intahe yanje kuko bivanye no kungene nsa ugakurira mu bandi bana birabura. En fait hari ukungene abana bacokozanaga bakakwita amazina muzungu nyange kabira canga arona karirimbo baturirimbiraga muzungu wa guhomba. Donc uko kuntu nakuze vyagiye binyafekta mu buryo buri negatif, mu buryo ahantu numvaga yuko umengo ndi safe. Nige nabaga ndi muhira gusa kuko niho numvaga yuko hari abantu bankunda banyitwararitse. Iyo ni famille ya mama. Rero ariko kandi uri kurakura ntushobora kubura kuja mu bandi bana, ntushobora kubura kuja gukina n'abandi bana, ariko imisi yose ako kantu wumvaga yuko ari akantu kakujomba uri kw'ishuri, amajambo abana bavuga. Etonama hariho n'igihe n'abigisha wasangaga basohora ikijambo nyene kibi gutyo. Rero nakuze muri ubwo buryo. Famille ya mama yari famille isanzwe isenga muri Église catholique. Nari mfise grand-mère akunda cyane kumpimiriza gusenga kuko yifuzaga yuko nzoba n'umupadiri. Ubundi nakuze ndi umukorezi mu ishengero rya Mukiza Mweranda nyene mu Nyakabiga. Rero nakuze muri yo atmosphère. Bon, mu nyuma grand-mère yarapfuye ariko mva ngumana na famille. Umuntu yatanguye kunyintroduza ku Mana yari mama wanje. Yarakijijwe? Yakijijwe mu nyuma. Hari igihe yari yarwaye atangura kurondera Imana, ariko bivanye nuko yararwaye yariko yumvaga yuko adashobora kuviva. Donc bitazokunda yuko akira. Rero mama niwe yakundaga kunyicarika hasi akazana igitabo c'indirimbo izi za cantique. Indirimbo nyinshi nzi ni indirimbo nigishijwe nawe. Tukicara akandirimbira izo ndirimbo. Rero nakuze muri iyo myaka ya nyuma y'ubuzima bwa mama. En fait ndi muri iyo atmosphère. Mama ntiyigera ampimiriza ngo nja gusengera abaporoti yaranyicarika akandirimbira izo ndirimbo, akambwira yuko Imana inkunda, akambwira yuko Imana ifise umugambi mwiza ku buzima bwanje, akambwira yuko Imana izongirira neza gutyo. Bon, fise 12 ans niho mama yitaba Imana. Ariko neza na neza ubuzima bwanje bwari bufise ikibazo kuko numvaga yuko ndi mu kibanza kitari ciwanje. Numvaga yuko ndi muri communauté, ndi mu kibano c'abantu batanyakira nk'umwe muri bo bivanye nuko nsa. Ariko kandi ntivyagarukiye aho gusa. Nabonaga nuko ngene
kumbure ntabayeho neza nkaca mvuga nti bifitanye isano nuko abazungu batanyakiriye. Umva rero nkumva yuko sindi umwirabura sindi umuzungu, abazungu ntibanyakiriye, abirabura nabo nyene ntibanyakira nk'umwe muri bo. Donc ivyo rero biraperturba ubuzima bwanje. Mfise imyaka 13 nico gihe jewe nizera Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwanje. Vyari bivuye ku mukuzin yari amaze igihe gito yakijijwe, we yakuze ari umwisilamu, hama niwe yatanguye kunyintroduza kuri Yesu. Nico gihe jewe nahisemo kwizera Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwanje. Ariko nubwo ico gihe nizeye Yesu Kristo, umva nari mfise 13 ans, nubwo ico gihe nizeye Yesu Kristo naho nyene ntivyoroshe, kuko ubuzima bwanje bwari bufise ico kibazo cyo kumva na partenaire hehe, ndi hehe, nkumva yuko mu mugwi umwe ntibanyakira, mu wundi mugwi ntibanyakira gutyo. Ariko rero ivyo uko ngene vyaje kunyafekta mu nyuma, kandi narize Yesu Kristo, vyari bibi cyane kubera yuko uko kurondera umugwi na partenako nasanze ntangura gukora ivyo abandi bana bakora. Rero muri 14 ans kugira ngo numve yuko ndi mu mugwi w'abantu runaka, iyo banywa itabi naje nacaga nywa itabi. Mu nyuma wasanga bagiye kunywa inzoga, nacaga nja kunywa inzoga. Uca wumva ukungene ivyo vyose vyagiye vyafekta binjana mu bindi bitandukanye vyo none ubuzima bwanje. Ikindi kintu kimwe mu vyagize ubuzima bwanje muri iyo periode nukungene numvaga yuko numva umengo nta muntu mfise ashobora kugwanira amadroit yanje. So il faut yuko jewe nirwanako. Muri ico gihe natangiye gupratika, natangiye guterura ivyuma mfise 12 ans. Ntangura gupratika boxe karate mfise 14 ans. Nari umu boxer, nari umu karateka, nari ivyo vyose naraterura ivyuma. Ako witegura kuzogwanira amadroit yawe. Nkwiye kuba fort kugira ngo nshobore kuzokwigwanako, kuko nabonaga yuko ata muntu mfise. Ariko kandi ntivyagarukiye aho, kubera yuko ku ishuri nari umwana amenya cyane. Kandi abantu bavuga yuko mfise ubwenge, kuko bien sûr nabaga uwa mbere. Igihe nabaye ndi muri 7e niho nabaye uw'icenda rimwe, ariko ahandi nabaye uwa nyuma cyane yabaga uwa gatanu. Ubundi nabaga soit uwa mbere cyangwa uwa kabiri. Ariko kandi abantu bakabibaza yuko mfise ubwenge ku ishuri, ariko kandi byari bivanya n'ibikomere nari mfise, kuko najaga ku ishuri etonama ugasanga mwigisha ntamaye amanota nari nkwiye. Rero bigaca bisaba yuko niga cyane kugira ngo binshoboze kamene kugera ahantu mwigisha burahanja. Rero wasangaga mba mu ba mbere, ariko bivuye naho nyine muri ivyo bikomere. Bivuye muri ivyo bikomere ubuzima bubandanya gutyo kugeza igihe ivyo nageragezaga byose nkumva yuko umengo nta satisfaction yuko birazana mu buzima bwanje. Nkumva yuko umengo sinjohewe, singuwe neza, ndagerageza ivyo nakoraga byose nkumva wapi ntibifashe. Nibuka rimwe naringiye ahantu muri eglise iraho, iyo eglise ubundi nagiyeyo kuko kenshi twabaga dufise club ya karate twagiraga dimanche avant midi. Ariko iyo dimanche ndasiba, juste ngiye nkurikiye umwana w'umukobwa w'umupastori muri iyo eglise, yantumiye kuja gusenga iwabo. Ndagenda ngezeyo, umuvuga butumwa yigishije aravuga ati nshaka ndabakundisha ijuru, ndaboye kumva yuko mwifuza ijuru. Mu buryo yigishije bwari uburyo bwo gushinga intahe, sinosubiramo ibintu kuko nta nubwo ndavyibuka. Ariko nibuka ico gihe yari muri 98, nibuka ico gihe narahagurutse nicaye inyuma, ndaje imbere ndapfukama. Isengesho ryanje n'ubu sindaryibagira. Isengesho ryanje kuri uwo munsi ryari rimwe: Yesu, ndashaka gusubira kukugerageza wewe. Wibuke yuko mama yari yaragerageje kunyintroduza kuri Yesu. Narize Yesu Kristo mfise 13 ans bivuye kuri uwo mukuze. Ariko urabona ko n'ubuzima bwanje bwaciye bufata iyindi nzira bivanye n'ivyo bikomere bitandukanye. Ariko ivyo nagerageje vyose, que ça soit iryo tabi, izo nzoga,
uko Kwirondera, kurondera abakobwa kurondera ni hehe noba napartena vyose nta na kimwe cyashoboye gusatisfaza ubuzima bwanje rero uwo munsi ndavuga ni reka nsubire kugerageza Yesu Yes, yeah. reka ndamugerageze kandi mu buzima bwanje Amen. navuye ngaho badusengeye sinasubiye muri eglise naciye nja mu yindi eglise nari nsanzwe nsengeramo karate naciye mpagarika boxe ndahagarika guterura ivyuma ndahagarika bitavuga yuko ntobikora no nuko muri uwo mwanya numvaga yuko ndakeneye ikindi kintu gitandukanye n'ivyo nari Wowe warabigerageje ntibyaguha amahoro. Yeah. ndashaka kubikora nka sport Yeah, bisanzwe yeah. ariko numvaga yuko ico nari nkiteze ko ntaco Ntaco vyamaye waronse. so ndabihagarika ntangura kuja muri eglise ibintu ntivyahindutse juste comme ça d'un coup wasangaga abantu bakubona kwa kundi nyene des fois bakavuga y'amajambo nyene ariko cette fois-ci ikintu cari gitandukanye nuko numvaga yuko uko niyumva muri jewe fise uwo nshobora kubibwira fise uwo nshobora kubiganira nawe donc muri ico gihe rero narafata umwanya wo kubwira Yesu uko niyumva ivyo numva yuko vyohinduka mu buzima bwanje hari akandi kantu nyansubiye inyuma gatoya hari igihe nasangaga hari umunsi niyugaranye mu nzu nkarira au fait nariraga surtout la perte ya mama ko niyo numvaga yuko ari hafi yanje niyo numvaga yuko ankunda niyo numvaga yuko anyitwararitse même si nari mfise famille quand même yari iri hafi yanje ariko numvaga yuko kubura mama ni ikintu cankoze ko cyane kuko niwe numvaga yuko ari wankunda kurusha donc niwe wenyine ankunda so ivyo vyarabandanyije ni nyuma y'ico gihe nafatiye engagement yuko nshaka kugerageza Yesu ariko kubera yuko hari uwo numvaga yuko iyo numva ndemerewe iyo numva ndushe iyo numva yuko mbabaye nshobora kugenda nkiyugarana nkavuga juste nkamusuka ko uko kuntu niyumva muri jewe uwo mubabaro ako gahinda ubwo bwoba nkabimusukako gahoro gahoro sinshobora kukubwira ryari iki ni ikintu rero namambwira abantu nti sinshobora kukubwira uko ngene vyaheze ntibisobanura yuko ntaja nibuka mama ngo ariko hageze igihe bati urazi yuko amaze kurengana imyaka ntazi ngahe ntiyugaranye kandi ngo ndire ngo gutyo bati iki ni igikorwa Yesu yakoze mu buzima bwanje ikindi kintu gikomeye nagiye mbona yagiye kora mu buzima bwanje nuko kuntu numva yuko ntakeneye yuko abandi bantu banyemera kugira ngo numve yuko mfise agaciro navyo nyene si ibintu vyashotse biza ni ibintu vyaje gahoro gahoro nyuma y'igihe runaka nasanze yuko abantu banyemera batanyemera ntaco bitwaye nduwa agaciro mu maso y'Imana mu buryo ivyo bavuga ivyo bon bien sûr ni birababaje kumva des fois n'abantu bakuze kumva bavuga ibijambo bidafise umutwe n'amaguru babwira umuntu ariko nagiye kubona yuko agaciro kanje ntigahagaze na gatoya ku bantu banyakiriye canke batanyakiriye ikindi nabonye nuko agaciro kanje kadahagaze ku byo mfise canke nafise ibi rero vyagiye bifata igihe n'urugendo muri urwo rugendo rero hari ibintu niyigishije gukora hari ibintu nize gukora nuko nahinduye umwanya wanje munini wa sport naciye ndawuhindukiza kuba umwanya wanje wo gusenga nafata umwanya wo gusenga abantu bazi yuko ndi umuntu akunda gusoma ndakunda bien sûr gusoma igitabo kirusha ibindi nkunda gusoma ni Bibiliya ariko ndasoma n'ibindi bitabo bitandukanye bon bien sûr cyane ibitabo bivuga ku Mana ariko rero nafashe umwanya muremure wo gusoma ijambo ry'Imana cyane ico gihe sinari bwanatangure gusoma ibindi bitabo nuvuga yuko atakindi gitabo kinyenteresa atari Bibiliya nafata umwanya wo gusoma cyane ijambo ry'Imana umwanya nari nsanzwe nkora ibindi nawuhindukije kuba umwanya wo gusoma wo gusenga no gusoma ijambo ry'Imana hama rero nkaca ngwiza rero n'imyanya yo kuja mu nzu y'Imana iyo hari ibikorani iyo hari inyigisho ibihe by'amasengesho ahantu nasengera twari dufise umunsi w'amasengesho y'abajene nkajayo ahandi twari dufise amasengesho ya eglise yose yabaga ari samedi nkirirwa ngaho ndiko ndasenga ivyo vyose vyagiye bimfasha
bimfasha jewe kugenda numva yuko ndi proche y'Imana. Nkuko nabivuze, impinduka yagiye iza, sinogenda mvuga nti ibi vyatanguye uku, ibi vyaje gutya, ariko nyuma y'igihe runaka nagiye nsanga yuko hari ibintu bitagihari mu buzima bwanje. Ntabwo bangifise, nta comparaison. Voilà. Mbega abantu baranyakira, abantu baranyemera, banyakira batanyakira, ivyo birabaraba. Ndazi yuko hariho unkunda, hariho umpa agaciro, hariho uwo naparte nako gutyo. Ivyo rero vyagiye bimfasha no gusanga yuko hariho inzira nagenderagamo kera ntakigenderamo, bivuye bien sûr mu kungene niyinvestisaga ku bintu nzi yuko biza kugira ico bimaze ku buzima bwanje, ariko kandi n'igikorwa we yagiye akora rero mu buzima bwanje, mu buryo ivyo numvaga yuko ari byo nshobora gukuramo umunezero, amahoro, agaciro, nkumva yuko nta gaciro bifise mu buzima bwanje. Voilà, juste kubera yuko ico n'igikorwa wenyene yagiye akora, uko jewe nagiye ndamuhereza ndagasubiremo. Isengesho ryanje ryari isengesho rivuga ngo reka ngerageze Yesu, kandi ibi narabigerageje, reka nsubire kugerageza uyu mugabo. Mama yaramumbwiye, umukuze yaramumbwiye, hari igihe namwizeye, ariko reka nsubire kandi ndamugarukeko, ndabico washobora kumara mu buzima bwanje. Nibuka rimwe nari nahinduye ikibanza ahantu naba, mu buryo eglise nari nsanzwe nsengeramo yari kure cyane yaho nari ndi muri uwo mwanya. Nibuka ikintu gikomeye, nandika umupastori wanje. Ico gihe nari mu bandi bantu batandukanye, ndi kurindi shuri ritandukanye, ndahandi hantu ufite hatandukanye naho nari ndi muri ico gihe. Ico gihe mvuga ni ico gihe nari natanguye rero imigenderanire iri personnel n'Imana bice muri Yesu Kristo. Muri ico gihe rero nisaga mu bandi bantu, nandikiye umupastori wanje kete, ndamwandikira ndarirungika. Muri iryo kete nibuka ikintu gikomeye namwandikiye, namubwiye ati naragerageje mu buryo butandukanye kumva yuko ubuzima bwanje bushobora kuba bufise sens, bushobora kuba bufise intumbero. Narasanze yuko atana kimwe gihari. En fait, uno munsi ndaryohewe kubera yuko kuba narahishuriwe Yesu bimpaye kuba amahoro, naho ndi mu bantu bashasha, abantu batamenyereye, abantu kumbure batandukanye n'ibintu, kumbure imyanya yanje yo gusenga, yo kubana n'abantu twari tumenyeranye mu nzu y'Imana, n'abantu batandukanye, ndiko ndiyintegra bushasha, ariko ndaryohewe cyane kubera yuko nzi yuko mfise Yesu. Ico rero ni kimwe mu bintu vyagiye bimfasha mu migenderanire iri personnel na Yesu. Kumbure ashaka kuvuga ati none kugira ngo ushikaho utangure gukorera Imana vyagenze gute? Ico gihe nafata iyo ngingo. En fait nari ndahantu usanga les jeunes bari active cyane, bafise ibikorwa bitandukanye, bashingira intaya abantu iki. Bon, sinzi uwo ndiwe, sinzi ico nshoboye n'ico ntashoboye. Ntangura kuja mu baririmbyi. Ntangura kuja mu baririmbyi, bien sûr mu bajene hari ukungene baduha akanya ko gufata tugasoma ijambo ry'Imana turi hamwe muri uwo mwanya wa prière, tukafata umwanya wo kuryumvira ko tugaca turi partager umwe wese ibyo yasomye. Ivyo vyagiye bimfasha kugenda nimenyereza kuvuga ubutumwa, gupartager n'abandi, ariko umva yuko ico gihe nari ndi muri chorale. Mu nyuma rero aho hantu twari turi habaye igikorane cha Sifani ndi ya ministère ya Bonke, Cross for All Nations. So nakoze muri ico gikorane, muri ico gikorane nakoze nk'umutekinicien. Rero ibihe twamaze iminsi 5 yo muri ico gikorane, numvaga yuko naje nshaka kuzoba umu evangeliste. Numvaga yuko nshaka kuba umu evangeliste, nk'uwo muvuga butumwa yari yaje kuvuga ubutumwa. Ariko nagiye kudekuvra yuko jewe je suis pas un évangéliste nkuriya. Par contre nagiye gusanga jewe mfise ikindi kintu gitandukanye. Imana yampaye ikintu cyo kwigisha. Rero nagiye ndabidekuvra gahoro muri iyo myanya turi kumwe n'abandi, nkasanga mfashe umwanya ijambo juste bampaye iminota 10 ryo kurisoma no kuryumvirako, bakama 5 minutes yo kuripartager, abantu bose bakumva kugenda ko ndaripartager, donc batangura kunyankouraje. Ico gihe rero nari namaze guhindura ikibanza ndi mu bandi abantu bashasha,
nagiye kwihuza canke kwifatanya n'abandi ba jeune. Iyo yari association yitwa Asojecremi, Association des Jeunes Chrétiens en Mission. Yari ifise ukungene iteguwe abarongozi bayo. Ndahageze etonama batangura kuba bafise ibikorwa vyinshi bafatiriye abarongozi. Nisanga ni jewe ndiko ndafata igikorwa mu maboko, ni jewe norganize ibikorwa, ni jewe norganize amasengesho, ni jewe nkwiye kuba mfise ijambo rya encouragement gutyo gutyo. Ivyo vyagiye bimpa gukura muri partage y'ijambo ry'Imana, kugeza igihe rero rimwe numvaga yuko dakeneye yuko niga birenze. Uko kwiga birenze nkuko nakubwiye, ntabwo ari juste kuja mu mashuri. Nafashe umwanya wanje personnellement wo kuja muri Bibiliya, gusoma cyane Bibiliya. Rero ikintu cyamfashije nuko ijambo ryose nasomaga nkumva riramfashije, nacaga ndarisangiza abandi gutyo gutyo. Ntangura gusanga hari ukungene hariho responsabilité mfise ku bandi, hari icyumviro c'Imana nkwiye kubasangiza. Ivyo rero vyagiye bimfasha kugenda kugeza igihe no muri eglise abarongozi batanguye kumpa umwanya wo gufasha abandi kwigisha gutyo gahoro gahoro, kugeza igihe muri eglise bampaye gukurikirana igisata c'inyigisho, kugeza igihe rero mu mwaka wa 2022 niho en fait eglise ya hamwe n'abandi bapastori babiri mva twari batatu, bavuga ati bivanye nuko mpwe muyera abidushingira intahe, turabona yuko mwebwe muri bikoresha Imana yatoranije kugira ngo mushobore kwitwararika ubusho bw'Imana. Nuko fait Imana nteye iryo teka, uno munsi nkaba ndi umupastori mu ishengero rya Life Center. Amen. Ego. Imana yarakoze. Hari igihe umuntu iyo abonye umupastori donc nk'abantu urakubona bakubona muri Life Center, bakubona ku ma réseaux sociaux, bavuga bati ujya muzungu kwiri yabaye umupastori gute muri Life Center. Mugabo hariho le parcours, hari iby'Imana baragukomejemwo, hari ibintu byinshi Imana barakoze mu buzima bwawe umuntu adashobora guhakana. Utabizi ntavyo ubuzi, mugabo ubizi ushuvuga uti ukuri n'igikorwa c'Imana mu buzima bwa pasteur Chrétien. En fait ni bon, urazi kuri ibi bintu bijanye n'ubupastori hari impamvu zitandukanye zituma abantu baba abapastori. Hariho les besoins, hari igihe usanga abantu bari aho ngaho bakeneye umuntu abagenekereza ku Mana. Ugasanga uwo muntu yamenye Imana arafashe arahagurutse, akumva muri ikintu kimuhagurukije kugira ngo yitwararike abo bantu. Gutyo ugasanga umuntu abaye umwungere muri ubwo buryo. Hari ikindi gihe usanga umuntu ari muri communauté, ariko iyo communauté ikaraba urugendo rw'uyu muntu, ikaraba ukungene yemera Imana ikora igikorwa cayo mu buzima bwiwe, bakaraba ukungene uwo muntu yemera Imana igenda imukoresha no mu bintu vyo hasi. Je natanguye kwigisha muri prière matinale, nigisha muri prière matinale gutyo participa mu bikorwa bitandukanye muri eglise, ariko ahantu natanguye kwigisha yari muri prière matinale. Gatoya umwungere wanje arambwira ati ufite ndashaka yuko iyi mercredi twari dufise programme ya enseignement, iyi mercredi ndashaka yuko wowe uza gufata uvuge kuri iki cigwa. Ndigisha kuri ico cigwa iyo mercredi. Yindi mercredi arabandanya, ariko yarumvise deja nigisha kuri kiriya cigwa. Nyuma y'igihe runaka arasura kandi arambwira ati hari ikindi cigwa nshaka yuko wigishako. Gutyo yari programme y'ama enseignement kuri eglise. Gutyo kugeza igihe hageze ahantu arambwira ati ubu ibijanye na enseignement ni wewe. Iyumvire ku masuje akeneye kwigishwa, uyumvire kubigisha bashaka kuyigisha. Gutyo sanga igisata kijanye n'inyigisho muri eglise kiri mu maboko yanje. Gutyo niko Imana yagiye ibikora mu buryo vyagiye bimpa aussi ayandi ma responsabilité muri eglise, kugeza igihe rero vyashitse. Rero umva hari igihe Imana iguhagurutsa gutya bivanye na besoin ihari, ariko hariho igihe usanga utegurirwa mu bantu ahantu usanzwe uri, ukungene wemera Imana ikoresha abandi mu kugira ico ikoze mu buzima bwawe. Ubwo rugendo rero rugenda rutuma Imana igenda ikwegereza aho igushaka. Kumbure novuga aka kantu, igikorwa c'ubupastori n'ubuzima waciyemo muri kahise
ikintu gikomeye nibaza yuko umuntu wese akwiye kumenya nuko ubuzima twabayemo muri kahise ça fait partie yabo turibo, ça fait partie ya qui nous sommes. Kahise kacu Imana iragakoresha kugira ngo ishobore kugira icyo ikoze muri kubu kacu canke igira icyo dukoresheje kubw'abandi kumbure bariko baratraversa ivyo twaciyemo muri kahise. Ndashobora gutahura icari cyo gukurura imfuvyi, ndashobora gutahura icari cyo kuba muri communauté utemewe utakiriwe, kuba mu bantu wumva yuko uri étranger. Ndashobora kubitahura kuko ni kimwe mu bintu naciyemo. So uno munsi biranyorohera cyane kugenda mbona abantu n'ivyo bariko baracamo, nkamenya ibintu bihungabanya ubuzima bwabo, nkashobora no kumenya uko ngene ama reaction yabo canke uko baza kwifata bifitanye sano n'akahise kabo. Akahise kabo karabononye mu buryo ivyo bakora, rero bikamfasha kugenda ndabafasha nabo nyene kugira gute kumenya ni gute mushobora kuvyifatamo neza uyu munsi kugira ngo umunsi muzobivamwo ntimuze mubivamwo mwarononekaye cyane, ahubwo muze mubivemo mufise ico mushimira Imana yuko yabakoreye, yabafashijemo, yabashoboje canke yabazigamiyemo. Hanyuma abandi batashoboye kumenya uko ngene bavyifatamwo, umuntu akamenya ni gute umuntu ashobora kumufasha muri urwo rugendo rwo kwihereza Imana kugira ngo Imana ibandanye ikora ico gikorwa muri we, kugira ngo uyu muntu ashika ahantu rero ubuzima bwiwe buza kuba ubuzima bugaragaza Imana vy'ukuri. Amen. Ego. Imana yarakoze. Umuntu wese arafise ahava, afise Imana imushikana kandi byose bikora kubw'umugambi wayo uri parfait. Umugambi w'Imana ni mwiza ku buzima bwacu. Nta numwe yoharira kuko yakuze. Uno munsi wiravye aho uravuga uti ivyari kuba vyiza byabaye binyene. Bon, hari ikintu kimwe Yosefu yavuze yabwiye bakuru biwe. Yarabwiye ati ivyo mwakoze mwabikoze mwiyumvira kungirira nabi jewe, ariko Imana yakoresheje ivyo nyene bibi mwege mwifuzaga kugira ngo mu gihe nk'iki Imana icibikuramo iciza ku bwanyu no ku bw'abandi benshi. Iki naco Paulo yaracandikiye Abaroma, arababwira ati muri vyose, ni Abaroma igice c'8:28, ngo vyose Imana irabikoresha kugira ngo izanire ivyiza abayikunda. So hariho situation ducamwo, izo situation umurwanizi akaba afise intumbero, akaba afise ico ashaka gushikako, nkuko Yesu yabivuze muri Yohana 10:10, kwiba, kwica no gutikiza. Ariko Yesu agaca akoresha iyo même situation kugira ngo atravaye, akore igikorwa ciwe mu buzima bwacu, aduhingure, hanyuma twege ducike ibikoresho aza gukoresha mu gutabara abandi bashobora kuzaba ariko baraca mu bihe bigoye nk'ivyo twaciyemo. Ivyo Satani ariko aragerageza gukora kugira ngo bayice, Imana ikadukoresha twebwe kugira ngo ishobore kugira icyo ikoze ku buzima bw'abo bandi. So nta kintu na kimwe mu biba vyatubayeko egome uriko arabicamwo arababara vraiment. Nibibabaza umubiri. Twokwihenda tuvuze c'est pas seulement umubiri, mu buryo bw'umutima, emotionnellement, mu bigumbagumba vy'umuntu. Umuntu arameneka, arononeka, aramererwa nabi. Kandi iyo urabona imibiri yacu ikora ibivuye mu kungene imishaha yacu imeze. Ivyo waciyemo bikonona umushaha wawe biraza gutuma wifata uko wifata. Ugasanga ivyo umubiri uri kurakora, umubiri uri kurashira habona uko umutima wawe mu mushaha wawe umerewe. Siko rero niyo mpamvu igikorwa c'Imana ubundi gikwiye kuba gikwiye hose, impemu, umushaha n'umubiri. Impemu yacu kubwo kwizera Yesu Kristo irasubira kandi ikungwa n'Imana, ikanywana n'Imana. Mu Kirundi bakoresha ijambo ikuzuzwa n'Imana, ikaba reconcilier n'Imana kubwa Yesu Kristo. Iyo impemu zacu zibaye reconcilier n'Imana, igikorwa gikurikira igikorwa kijanye n'umushaha wacu. Umushaha wacu ugizwe n'ibice bitatu bikuru bikomeye. Igice ca mbere kigize umushaha wacu ni ubwenge bwacu, igice ca kabiri ni ibigumbagumba vyacu, igice ca gatatu ni ugushaka kwacu, ico twita la volonté. Rero ugiye kuraba umwansi mu kutwonona aduha ama information, amakuru atariyo.
ayo makuru atariyo iyo tuyakiriye tukumva yuko ariko biri tukayemera gutyo tukavyizera gutyo uco usanga bica bigira ubuzima bwacu tubaho bivanye n'ivyo twibaza yuko ariko kuri urumva rero iyo ikinyoma arico wibaza yuko ariko kuri uraza kubaho ubuzima bumeze nabi ikindi gikurikira ni ibigumbagumba vyacu umugwanizi aragerageza gukoresha amasituwasiyo atandukanye kudukomeretsa nk'uko kuntu kuba narakuze ntafise papa ari hafi yanje kuba narakuze mama nawe akagenda nkiri mutoya hanyuma nkakurira mu bantu basohora ibijambo bipfuye ibijambo bidafise umutwe n'amaguru ivyo vyose byaraje birakomeretsa umushaha wanje mu bigumbagumba vyanje ivyo bigatuma umuntu swat hari uko ngene adevelopa isolement canke ahandi akadevelopa ikintu co kumva yuko atagaciro afise canke ikintu co kumva ubwoba agatinya abantu canke ikintu co kumva yuko ateye isoni wenyana kumva ari iteye isoni akumva yuko ateye isoni n'abandi gutyo ibi hakabaho n'ibindi ugasanga umuntu abaye violent abaye umuntu akazi shavu agwana avuga nabi ayo uzosanga ari ibintu biva mu bigumbagumba vyacu vyakomeretse muri kahise rero ibi ni ibintu duhura navyo iminsi yose no muri ibi bihugu vyacu uravye ibibazo bikomeye dufise bifitanye isano n'amakuru atariyo twaronse umwansi yazanye mu buzima bwacu n'ivyo bigumbagumba vyacu vyakomeretse bikomerekejwe n'abantu canke bikomerekejwe n'amasituwasiyo atandukanye yatugezeho rero hari ikintu kimwe namambwira abantu igifashe mpiri ubwenge bwawe kigafata mpiri ibigumbagumba vyawe mu yindi vugo uronse ama information atariyo ibigumbagumba vyawe bigakomereka automatiquement ugushaka kwawe kuba kwafashwe mpiri volonté yawe iminsi yose izokwama ifitanye isano n'ivyo wibaza yuko ariko kuri canke nuko wiyumva mu bigumbagumba vyawe ntabwo wokwifuza ikintu gitandukanye nuko mu bwenge bwawe hakora canke nkuko mu mushaha wawe hakora niyo mpamvu rero Yesu amaze kuduhuza n'Imana mu buryo bw'impwemu yabandanyije akora igikorwa ciwe cyo gukiza umushaha wacu aho ijambo ry'Imana rivuga ngo nimuhinduke rwose mugize imitima misha iri jambo nimuhinduke rwose mugize imitima misha ndarikunda cyane mu gifaransa avuga ngo soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence transformation dukeneye mu buzima bwacu impinduka dukeneye mu buzima bwacu izanwa na renouvellement de l'intelligence uko duhinduka mu bwenge bwacu birazana impinduka ifadika mu buzima bwacu ikindi Yesu yavuze ngo mwe mu yari yansize amavuta kugira ngo ngire gute nkize abakomeretse imitima bafise imitima imenetse ndabasomore ndabakiza ndagira donc ico nikindi Yesu akora impinduka iza mu buzima bwacu ifitanye isano no kugene Yesu agenda dukiza ibikomere vyo muri kahise kacu ico gihe rero tuzosanga ubugombe bwiwe butangiye gucika ubugombe bwacu aho usanga cette fois-ci sinkirondera ibintu bijanye n'inyungu zanje ndondera ibijanye n'inyungu ziwe kandi ikintu kiri sûr yarabivuze ivyumviro ndabafiseko umugambi ndabafiseko ni mwiza ni w'amahoro ni w'ivyizigiro vya kazoza so kubera yuko nzi yuko iciyumviro ciwe ku bijanye n'ubuzima bwanje ari ciza niyo mpamvu nzi yuko uko kuntu ariko arakora igikorwa ciwe mu bwenge bwanje no mu bigumbagumba vyanje bituma ugushaka kwanje gutumbera we kurondera ugushaka kwiwe kuko ndazi yuko ugushaka kwiwe kuzokwama ari kwiza ku buzima bwanje ico ni kimwe ica kabiri nuko ugushaka kwiwe ku buzima bwanje kuzogira ico kimaze no kuba ari hafi yanje murakoze cyane Imana ibahezagire gose kandi Imana yarakoze yabatahuje ibyo bintu by'ubwenge yego cyane ukuri ni ibintu by'umwege gose ni ibintu by'igiciro biraryoshe ko umuntu aba yarabayeho ubuzima bubabaje ngo nyuma agaruka hano akavuga ngo si jewe ariko n'igikorwa ca Kristo cakoretse muri jewe mbe cari mwe gishasha nkuko ishaka donc biraryoshe gose hari umuntu wabibwira akakubwira ati ibyo nikuri uvuga biri nonsense nibyumvikana byo mugabo ku bantu batahura ishaka ry'Imana mu buzima bw'umuntu turi yuko bariko baradukurikira babitahuye au fait ni ikintu gikomeye cyane nico twifuza babona Paul avuga ngo Imana irabingingira muri twebwe
nico fete dushaka yuko abantu babona ico Imana yakoze mu buzima bwanje kugira ngo nshike aho nshitse uno munsi. Imana irashobora kugikora no mu buzima bwawe namwe. Ico rero ni ikintu gikomeye cyane. Mani guhezagire. Wakoze kudupartaja bino bintu vyiza gose. Twizera yuko n'abariko baradukurikira bizobagirira ikimazi tukanabasengera kugira ngo Imana ibakomeze ari kuca mu bihe bigoye, ashobora kubaca mu bihe bisa n'ivy'iwawe, ashobora kubaca mu bindi bihe vyagize ico vyonona mu bigumbagumba vyiwe. Uno munsi akaba yumva umenga ntafise uwo yita umukunzi. Ariko muri Yesu hari umukunzi mwiza. Umukunzi mwiza ni Yesu. Niwe twikorera imitwaro, niwe dusomora imiguma, niwe dusomora imitsimi yo tubabaye, kandi niwe mugenzi wenyene ashobora kutwumva akanadutahura. Nyuma yo kudutahura akanaza mu buzima bwacu akatinga. Agahindura, agafata hari umubabara akashira umunezero, agafata hari no satisfaction akashira la satisfaction. Umuntu agasigara agenda avuga ngo nduwa Yesu, ndabizi. Kandi uwo Yesu agira neza bene data. Agira neza nko yagiye neza ciza, aragira neza nko yagiye neza abandi bantu benshi mwagiye murakurikira mu ntaheza ageze ragenda, yabagiye neza mu bihe bitandukanye. None munsi nawe nshuti mukunzi uriko uradukurikira ari ngaha, ari hafi yawe kugira kugirire neza. Ino ntahe turifuze ikishika mu buzima bwawe. Aya majambo ahereje ko ico Yesu yaje gukora mu buzima bwacu, bukuduhindura, mu guhindura ivyiyumviro vyacu, mu guhindura ubwenge bwacu, mu guhindura biga byose batubwiye kugira ngo bize bikwanirize hamwe kutugirira neza twebwe abubaha Imana. Ni kinakeneye cyonyene nuko umuha umutima wiwe ngo uganze. Nico cyonyene akeneye kumwiyamvita. Nkuko ciza yamwiyamvise aravuga ngo nango mbageragereza hanaho Yesu. Mbageragereze kuri uwo mugabo numvise bambwiye ufise ububasha bwo guhindura ivy'umuntu, ufise ububasha bwo gukonvenka umuntu ukamwemeza icaha, ukamwemeza ukwari, ukamwemeza uko ameze kandi ukabihindura complètement. Uno munsi Pastor Ciza n'umuntu mushasha adasa na wawundi wa kera. Yesu yarakoze kukugira umuntu mushasha. Imana iguhezagire kandi gukomeze muri no rugendo ruja mu ijuru, ubandanye ubwiri ubutumwa bwiza abandi bantu, ubahe ivyizigiro ufise. Uno munsi urafise ivyizigiro biruta ibindi nuko uzobona Yesu. Nico kirenze. Ufate nuko umuntu azi yuko ubuzima bwiwe butagarukira ngaha. Hirya y'ubu buzima hari ubundi buzima. Ijambo ry'Imana rivuga yuko ni inzira zibiri. Imwe ni y'ubugingo, iyindi ni y'urupfu. Y'ubugingo ni Imana yitwifuriza kandi yayiduhereye muri Kristo Yesu. Y'urupfu ni igihe umuntu adashaka kwizera Yesu Kristo. Iki ni ikintu nukuri twifuriza umuntu wese ashobora kuba ariko aradukurikira kumenya yuko kumva yuko inzira imwe yonyine ishobora kugushikana kuzogira ubuzima bwiza nyuma y'ubu buzima no kwizera Yesu Kristo. Yewe ntiwibaze yuko ubuzima bugarukira ngaha, nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Niyo mpamvu tubatumirira kwizera Yesu Kristo. Yesu abahezagire. Amen. Amen. Nshuti mugenzi wariko urakurikira kino kiganiro c'intahe, ni kuri ino hamagarwa, kuri ino appel tukugiriye yuko nta wundi atari Yesu. Niwe wenyine atanga amahoro, niwe wenyine atanga umunezero. Urashobora kuri kuragerageza hirya no hino, ariko niwe wenyine yavuze ngo nimuze abaremerewe n'abananiwe ndabaruhura. Nta handi tubonera kuruhuka, nta handi tubonera umunezero, ni muri Kristo Yesu. Nawe ni Pastor Ciza yaje kubabwira ni mu mwitabe. Hari ijwi ririko rirahamagara, nuko manhaza umutima itaba uvuge ngo ndaje Yesu, ndazanye vya bindi vyose, sindabitahura ingene wo bikora, ariko nudona pfuna bitahuye, natwe no mutima turabitahura, naciza ntarabitahura ingene vyagenze. Mwumvise yuko uko vyagiye birahinduka, nuno munsi ntavyazi ingene vyagiye birahinduka, ariko icazi nuko vyahindutse, vyarabaye umunsi umwe. Rero nta wundi, nta yindi nzira n'ukuri n'ubugingo, nta handi bonegwa ni muri Kristo Yesu. Umwami Yesu abahezagire kandi abagire neza. Umwami Yesu abahindure mpemu yera, abatahuze bino bintu turiko turababwira. Hama umunsi umwe muzoze kudushingira intambwe tubwira ngo natwe Yesu yaratubohoye, Yesu yaraduhaye amahoro, Yesu yaratwumvishije ko twomukurikira, twaritavye ijwi ryiwe. Umwami Yesu abagire neza. Ubuntu bw'Imana bugure mu ngo zanyu no mu miryango yanyu. Umwami Yesu abahezagire.